wanyu bidakunda ko musenga, ariko hano n'ahantu heza ho kumenyesha igihe muri mu bigoranye. Imana irumva ko yavuze ngo ico babiri bumvikanye ko gusabira iragikora. Twarabibonye, twama tubikoza k'urutoki kuko Imana irishura kandi irumva. Yesu abahezagiye. Nabonye ibika n'amasengesho. Umuntu ejo bundi narabibabwiye, hari umuntu yanterefonye iwe bimugoye kabisa ari byinshi, hanyuma mu mwanya yabimbwiye sinasenze, ariko yari umuntu usanzwe nsengera. Noneho bukeye yarambwira ati ati emwe Imana n'ukuri yarakoze ibitangaza, yaraye ibikoze, yarayishuye. Nanje sinamubwiye ngo sinasenze, mbwa namenye yuko masengesho yari muri reserve yagize icamara. Yesu abahezagiye. Karibu rero mwene data Lembreze, dushikirize umukozi w'Imana hanyuma bandanye namwe mutega amatwi, iryo wanyu ririmwo bigaha nyene. Yesu abahezagiye. Amen. Dusenge. Mana data wa twese uri mw'ijuru, Mana ugororotse, Mana urengeye byose, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kuza imbere yawe. Turagushimiye urukundo rwawe kandi turagushimiye imbabazi zawe zo zatuzigamye, zo zaturinze, zo zatugwaniriye, no duhawe no munsi mwiza twemereye kubamwo. Mana turagushimiye ko tukibona umuco n'umwiza bigikuranwa. Ibi tugaragariza ko ucicaye ku ntebe y'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo n'ushimwe. Turanezerewe uyu munsi waduhaye, uyu munsi watwongeye, uyu munsi watugabiye, ko twongera kuba hano hantu, ko twongera kuba muri bino bintu. Mu izina rya Kristo Yesu nushime kandi nuhabwe icubahiro. Bisigaye papa ngwino twezere gose kandi utunganye gose. Turakweretse uyu mwanya twinjiyemwo, umwanya w'ijambo ryawe. Turasengeye umukozi wawe wateguye, ngwino umuhagarike, ngwino umukoreshe, yasame nawe ivugire. Ubwiza bw'Imana bwiganze, ntaba ari we, ariko izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose. Yesu Kristo turasengeye connection, ahantu turi Imana turasenze Imana. Yesu ukoze ucorekeza ijambo ryawe neza n'ibitangaza uzobukoze papa. Wino baye nacu tubwire neza muri byose, nizeye yasabye twizeye. Amen. Ikomeye ndasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndashimiye Imana ko isubiye kuduhuza. Tumaze iminsi tuganira ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Murazi ko Satani yatsindiwe ku musaraba, ariko naho yatsinzwe dutegerezwa kuguma tugavye, kuko Imana yaraduhaye ubushobozi bwo gusenda impwemu mbi nk'uko Pasteur Irera yahejeje kubivuga, no guhonyora sikorupiyo. Mugabo dubikoresha, yaraduhaye ibigwanisho, yaraduhaye ijambo ryayo, yaratwigishije ntaco atakoze kugira twigishe. Imana yatugiriye neza. Turiko tumaze iminsi rero twiga ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Ni ukuvuga ibintu byose ni spirituel. Naho yogira ngo aciye mu ngwara canke mu ngwano canke mu ki canke mu masanga, byose ni spirituel. Je muraniyumvira rimwe rimwe ni none ya corona yaragiye nuko nyene. Wewe ubirya bya corona ubona corona yagiye ubona iri none numuti, none ubona yagurutse gute? Je vyarambabaza kubona abana bagenda ku ishuri bo muri maternelle, bona bose bagenda bipfutse ku munwa badahema. Satani ni mu isi yose ikayipfuka ku munwa, ntubahema isi yose. Urabona Afrika, Asia, Europe, isi yose izo ngwano zose ni spirituel. Ivyo yita ama hypertension ni spirituel, ivyo yita ama diabete ni spirituel, ivyo vy'amasida ni spirituel, ivyo vyo kuvunika vy'amasanga tout est spirituel. Nico gituma rero dutegerezwa kuba discipline, kugaba, kurwana, turi ku rugamba.
nico gituma turiko twigira ijambo ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Ico gituma mutegereza kumenya donc c'est pour votre intérêt. Imana ibahezagire mwe mwaje kuvyumviriza mwaratoranijwe kugira mubimenye. Turi mu rugamba hano mw'isi kuko Imana iratugwanira niko mugabo yaraguhaye ivyo ukoresha n'ingene tuvyifatamwo ntaco itakoze. Ubu rero mu vyo tubana yatwiga twarize bwa mbere ko ari ukurwanya icaha, twarize ko ari ugusoma ijambo ry'Imana kuko vyose niho vyugariye, twarize yuko Yesu Kristo mu gutsinda Satani hamwe twasoma haheze inisomene yuko yamutsindishije ijambo, kuko utazi ijambo ry'Imana Satani azorunguka ibihuta vyose biguhuta, umuyaga ugutware bakakubwire ngo aka niko gakiza, umubwire ngo iyi niyo Mana, ngo vyose ivyo turazunguruka, usange nk'agati kirebanga, usange ugumutwarwa n'umuyaga. Nico gituma dutegerezwa kwiga ijambo ry'Imana tukarisoma tugasenga, kuko usenze ukunda uramusengera. Niwaba ukunda abana bawe basengere, niwaba ukunda umugabo wawe musengere, niwaba ukunda umugore wawe musengere, niwaba ukunda igihugu cyawe musengere, bose basengere. C'est pour votre intérêt, c'est pour notre intérêt, ni ku neza yacu. Nico gituma umuntu adasenga, umuntu yanjanjwa ku gakiza mbona ko atabwenge agira. Kandi ijambo ry'Imana rivuga yuko itanguriro ry'ubwenge ni ukumenya Imana, kuko utazi Imana, utazi ijambo ry'Imana ntacubutse warondera ibintu byose, kuko ibintu byose nibikuzungukisha nibikugira iki byose dutegereza kumenya ubwenge. Rero ubu rero mu byo tuzokwiga ababwiye ko turiko twiga turi ku rugamba, mu gifaransa bavyita nous sommes des combattants spirituels, turi ku rugamba turabagwanyi bo mu mpwemu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turwana saba inyama n'amaraso n'impwemu mbi zo mu kirere, ko ari impwemu mbi zo mu kirere dutegerezwa kurwana mu mpwemu, ntitugwane mu by'umubiri, kuko ukagwana mu by'umubiri hanyuma ibindi navyo Satani akugwanya tutsinda, kuko Satani umwansi aje kugutera muri iyi kote hanyuma ukagwana muri yo, wewe uwo mutsinda gute? Ntibikunda. Nico gituma dutegereza kugira ubwenge, dutegereza gukovya ijambo ry'Imana. Nico gituma en fait Satani nico gituma yagize uko ashobora kose adutwara akayombekere buhoro 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 buhoro. Satani yarabujije abantu gusoma ijambo ry'Imana, naho vyugariye aho. Satani yarabujije abantu gusenga, naho vyugariye aho. Abujije abantu gusenga, abujije abantu gusoma ijambo ry'Imana, ababatsinze. Ndabaha inkuru mu Burundi bitwa ko bariko barakizwa, hariho muvuma abantu bose ngo barakijwe, mugabo sivyo. Mu Burundi uti sivyo gute? Hariho ibintu vya mouvement ya evangelisation ya prosperité, y'imigisha, y'imihezagiro, yo kugira iki, amaviza, yo mu kuronka umugore, yo kuronka umugabo, yo kuronka amafaranga, yo kuronka amazu. Satani ivyo ntihagomba kubazungagiza, ariko utigisha ijambo ry'Imana kwihana ntaco uba uriko urabigisha. Utabigisha kwihana ngo bahebe icaha, utabigisha ko iwacu ari mw'ijuru, ko dutegereza kuja mw'ijuru, ko dutegereza gukora kugira tuje mw'ijuru, nta na kimwe. Nico gituma Satani rero agomba kuduhendahendera ngaha muri utu tuntu two kw'isi. Ni ukuvuga imigisha okay, amaviza okay, amahezagiro okay, umukenyezi ni vyiza, umushinganaye ni vyiza, guhezagirwa ni vyiza, amafaranga ni vyiza, amayero ni vyiza, amadolari ni vyiza, mugabo ivyo ni accessoire. But ikintu ca mbere se agakiza, kwihana icaha, kuko ahandi bica biba ivyo bita mu gifaransa ephémère, bimara umwanya urume rumara. En fait Satani ikintu kinini ca mbere agira
ni ukutubuza kuja mu ijuru. Kubera iki? Kubera mu ijuru niho tuzoba imyaka myinshi extra. Satani araduhuma amaso akatwereka ko inyuma y'ubu buzima byose biba biheze. Pourtant sivyo, ntibiba biheze. Inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi burebure cyane kandi bwiza cyane cyangwa bubi cyane, bikava ngene tuzoba twabyiteguriye ngaha. Nico gituma dutegereza kwitegura. Ijambo ry'Imana rero umuntu ishengero uzokumva bakubwira bati ntiwihane, batigisha kwihana, uzoca ubona ko atari ibyo. Uti gute? Ni ukuvuga ndababwira ikintu kimwe, umuntu wese azokubwira ati ntiwihane, azokwigisha kutihana. Ishengero rizokwigisha kutihana, uzoca ugira uti sibyo, uti ibyo sibyo. Ni ukuvuga ndabaha akarorero gatoyi kandi kumvikana. Muri Matayo, Pastor soma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Pastor uranyumva? Gome. Ndakumva neza jewe. Yego. Uranyumva? Turakumva twebwe. Je ndakumva hondi. Ngize ntisoma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Okay. Matayo igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Avuga amajambo ngo umva ngire ntume integuza yanje indoranirize. Nasomye Maraki Matayo. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Ibuyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe aho yari chef wa protocole wa Yesu Kristo. Chef wa protocole niwe yatanguye, murazi mukuru umutegetsi agomba kugenda ahantu haraba umuti integuza izimbere. Yohana rero niwe nteguza yaje imbere. Ikintu ca mbere yatanguye kwigisha atana kimwe aravuga. Yavuze ati muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nico kintu ca mbere yatanguye kuvuga. Ca mbere iyo rikaba ribaye ijambo. Ikindi kintu naco kigira kabiri. Yesu Kristo nawe ijambo rya mbere yatanguye kwigisha. Soma muri Matayo nyene igice cya 4 umurongo wa 17. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana ibahezeke. Aha naho nogeza nkanga tugaca dutaha. Turize Yohana umubatizi nicyo jambo rya mbere yabanje kuvuga, nta rindi yavuze. Ijambo rya mbere yabanje kuvuga yavuze ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu Kristo nawe ijambo rya mbere yabanje kuvuga sivyo nikuriye mu mutwe nivyo musoma. Guhera ubwo Yesu Kristo atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Pointe, c'est ça. Donc rero mu majambo make uburyo bwo kurwanya Satani
ni ukwihana cyane rwose, tukihana tukaba, kuko ubwami bwo mu ijuru twitegurira ijuru. Nicyo gituma rero nicyo Satani atubuza. Nicyo gituma n'amaegirize amwe atari make haba muvuma ngo bariko baragizwa mugabo batigisha kwihana, naco bariko barigisha, batigisha kuja mu ijuru, naco bariko barigisha. Ivyo bindi ni inyongera kubera inyongera, kuko umaze kwihana Satani wayitsinze, wogesheje amaraso ya Yesu, muhemu yera ayuzuye muri wewe, abamarayika bagukikije, nta gisibye ibyo byose urabironka. Urasengera umuntu agakira, uraronka ibyo Imana ishaka, ibyo Imana yaguteguriye byose urabibona. Kuko Imana yaguteguriye ikintu, utegerezwa kukibona sur, kuko nifise ijambo rya nyuma, kuko yuguruye ntawugara. Yuguruye rero ntawugara, yugaye nawe ntawuguruye. Nico gituma dutegerezwa kugira ubwenge. Aho rero ni ukuvuga umaze kwihana neza, nico kintu ca mbere, nibwo buryo bwa mbere bwo kurwanya Satani kandi ukayitsinda, kuko uba ufise ubushobozi bw'uke, kuko wari amasengesho yawe arafise ubushobozi budasanzwe, kuko amasengesho y'umugororotsi arafise ikimazi, ariko amasengesho y'umunyabyaha arasesema Imana. Nico gituma rero Satani aduhendera ngaho. Ikindi naco nababwiye ko turi abagwanyi spirituel. Uno munsi rero bishobotse twiga ibigwanishwa bisanzwe, kurwana bisanzwe, hanyuma tuzokwiga, sinzi ntitwaronka umwanya, tuzokwiga gukoresha ibigwanisha karabutaka. Ubu tugomba kwiga ibigwanishwa bisanzwe d'une façon spirituelle, ibigwanishwa bisanzwe by'umukristo wese ategerezwa gukoresha. Dusome muri Abanyefesi igice ca 6 kuva ku murongo w'10. Ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ibigwanishwa by'umukristo. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambara ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganzi y'isi y'umwiza, n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. 13. Kubw'ivyo mwambara ibigwanishwa vyose. Urumva ni ukwambara ibigwanisha vyose, pana bike bike, vyose kubera yuko umusoda ariko agira paralelisme y'umusoda w'umurome, niko bari bambara kera vyose, kuko umuroberi usanga yambaye ibirato bidasa, cyangwa akambara ipantaro n'ikoti bidasa, ariko uyu uri umurwayaliste, umusoda w'Imana, yambara vyose, pana kwambara igice. Wambaye igice uba uri umuroberi, ntuburi rwayali. Kubw'ivyo mwambara ibigwanishwa vyose by'Imana, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi mwaheza vyose mugahagarara mushikame. 14. Nuko rero mushikame mukenyeye ukuri. Nshuti zanje, umenyere kuvuga ukuri, ugire culture yo kuvuga ukuri, kuko utavuze ukuri nicyo kigwanisha ca mbere. Abantu benshi bubu barabesha, kubesha bagize bisanzwe. Kubesha rero ni culture dutegereza kumenyera kuvuga ukuri. Murazi yuko abantu bubu hariya mu bihugu by'iwacu, umubwiye uti duhure saa 8, aje saa 9 baje kare n'ukuri. Haya niho bibera, bitangurira aho buhoro buhoro. Satani atanga umubwiye uti duhure saa 10,
basha aje saa 11 azoba ari ntore. Ni ukuba strict, ni ukuba uko nyene, ni culture, kumenyera kuvuga ukuri isaha kandi kose. Bikugoye ukiexcusa ukagira uti mbabarira birangoye ngeze aha. Mu matelefone haziyeho arashobora kukubwira ati ngeze ku Musaga, ari muri vi, ari mu Ngagara. Ivyo vyose tukabimenyera, tukavuga ukuri, tukavugisha ukuri. Bikugoye ugapfa umuhora, bikugoye wopfa umuvuga uti ivyo ntaco ndabikubwirako, nta jambo ndabikubwirako, oya ntibikenewe. C'est ça. Siteka ngo vyose uvyishure canke ugahora karema, nuko nyene canke ukiexcuse uti mbabarira ivyo ntaco ndabivugako vraiment. Nuko rero mushikame mukenyeye ukuri, ukuri tukumenyere kuvuga ukuri, haba mu kazi vuga ukuri, haba kw'ishure vuga ukuri, haba aho ugendera hose menyera kuvuga ukuri. Ikigira kabiri, ikindi kigwanisho gihambaye kugira ngo dushobore kurwanya Satani, ndakabwire iki ca mbere, utavuze ukuri ndakubwire yuko nta kintu kigoye nko kubesha. Kubesha biragoye kuko bikwega ibindi bigakwega ibindi, ariko uvuze ukuri c'est ingwanira korohera, ingwanira korohera. Ica kabiri, mwambara ukugororoka nk'icuma, ugasaba Imana kugororoka, kuba correct, kugira ingeso nziza, kuvuga ukifuza kugororoka. Ni ukuvuga ufise abana, umwana azoba intore, surya cane cane aronka amanota menshi. Umwana azoba intore nurya agerageza kuronka amanota menshi. Umuntu agerageza kwiga, akunda kwiga cane. Urya umunyabwenge si ukuvuga ko ari extraordinaire, ariko urya guma yiga, guma agerageza, umuntu ari perseverant, guma agerageza, urya niwe munyabwenge. N'ahandi umuntu agerageza kugororoka akaguma, umuntu agerageza kugororoka kandi kuvuga iki, arokonesa ikosa, akabona ikosa. Ariko ibintu byubaho byagiye kubera urudubi. Umuntu wese yispecialita kuraba ikosa y'uwundi, akaraba ikosa rya Nkunzimana, akaraba ikosa rya Ivete, akaraba ikosa rya Divina Zidori, Alexia, akaraba ikosa rya Ande nande, rya Pasiteri naka, ariho yo kwiraba wewe nyene. Kuko niwashika mw'ijuru ushima Satani agomba kutugira nabi, ntazombaza ikosa rya Veronika, azombaza ikosa ryanje jewe ku giti canje. Amakosa ninashika imbere y'Imana raporo. Nico gituma rero Satani aduhenda, twikontrole, turabe, tutegeze kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Umaze kugororoka uzoba uri nk'umusi udakingira igikiriza cawe. Turiko twiga uburyo n'ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Aha ni uburyo turiko twiga plan, kuko abasoda bagenda mu rugamba babanza kwiga bakamenya ingene batsinda umwansi. Igikurikira, mwambara inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro, biteguza twige ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bw'amahoro, turemeshanye, dufashanye. Umurongo wa 16, kandi hamwe n'ivyo vyose mwabira inkinzo y'ukwizera. Ukwizera ni ikintu gihambaye cyane. Ukwizera haba yironka nk'ingabire, ariko Yesu Kristo yavuze ati nimugire ukwizera gutoyi. Yesu Kristo we yaratworohereje, aratubwira ati mugire ukwizera kungana n'agatete ka sinapi. Agatete ka sinapi ngira kari munsi y'uruburo gatoyi kanzwira gusa. None ga yemwe ivyo bintu bitunaniye. Ati niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumurira. 17, mwabira ingofero y'agakiza, dukizwe gose, dukizwe, tureke kuba akazuyazi. Kuko tubaye akazuyazi tuhomba bibiri, turahomba n'ivyo kwa Satani. Satani abiduha akongera akatwicirayo, n'ivyo turabihomba, takongera tugahomba n'ivy'Imana. Ariko tubaye akazuyazi ho n'urudubi, dukizwe gose gose gose. Hariyo umuntu yigeze kubimbwira, sinzi ko nabibabwiye, ngo muri Cote d'Ivoire
wo muri Cote d'Ivoire yavuze ati muri Cote d'Ivoire urakizwa cane cyangwa ukaba mu barozi rwose kuko ugiye na hagati na hagati ntumenye iyo waguye donc kizwa rwose cyangwa ubivemwo kuko Imana utakijijwe rwose irakudawa none hakudawa n'Imana kizwa rwose cyangwa ubivemwo nuko mwabiraga ingofero y'agakiza mbona inkofero ya mpwemu yera mpwemu yera ni ijambo rikomeye cyane niyo jambo ry'Imana ijambo ry'Imana tumenye mpwemu yera tugera plenitude du Saint-Esprit kuronka mpwemu yera twamuronse tukirijwe mugabo rero hari kuronka mpwemu yera no kuzura mpwemu yera twuzure mpwemu yera kuko mpwemu yera umaze kuzura mpwemu yera ndabaha akarorero gatoya Petero murazi yarakurikira Yesu amaze gukurikira Yesu murazi ko yigeze kumukurikira hanyuma haraza umuntu aje kugira iki aje gufata Yesu hanyuma Petero aca amafata amuca ugutwi amuciye ugutwi Yesu Kristo yaciye asubiza yuko gutwi atuye asije cyatuze twaje kugwana gutyo hanyuma amaze kubigenza gutyo aho no kuvuga rero ntiyari bwaronke mpwemu yera Petero yari gukoresha iby'umubiri yagakoresha ubwenge bw'umubiri yagakoresha inguvu hanyuma inyuma murazi ko yamwihakanye aho ntiyari bwaronke mpwemu yera yari bwaronke Saint-Esprit ica gatatu murazi ko Yesu Kristo yigeze kuvuga ati je nzogenda nzobigura nzobavamwo Petero ati ntukatuvemwo Yesu Kristo ati mvako Satani ibyo byose bitatu aya makosa atatu yose Petero yakora yarakurikira Yesu Kristo akamukurikira ariko Yesu ntiyari bwabarungikira mpwemu yera ntiyari bwagira ati mugende musenge hamwe mugume hamwe nzobarungikira umwitsa nzobarungikira aze kubiya waba umwitsa ibyo byose yajebajeba Petero yazungazunga ariko amaze kuronka mpwemu yera yaciye agenda nk'umwambi yavuga ubutumwa abantu bagakizwa ibihumbi bitatu bigakizwa abantu abamugaye bakamuguruka ibitangaza bigakora yakorera Imana ibitangaza bigakoreka gushika ku munsi wa nyuma natwe twuzure mpwemu yera la plenitude du Saint-Esprit kuzura mpwemu yera sino kuzura mpwemu yera gute ni ukuvuga kuzura mpwemu yera tuvuge par exemple nkani ikahuri murakibona ukijijwe mpwemu yera geraga hanyuma hakaba se ko la croissance spirituelle la croissance spirituelle kuzura kura amazi gushika hayuzura hayo uvuga mu ndimi uba ari plenitude du Saint-Esprit hayo ukoreshwa no kuvuga usenga matemi d'essoir ukayaga n'abana b'Imana ugasoma ijambo ry'Imana ukagenda mu Mana ukavuga mu Mana ukayaga ibi itangaza ukama byose witeguye nkaburya pastor yavuze ati musengera agasanga uri muri mpwemu bitangaza bikoreka byose kuko turi mu rugamba umusoda awaseriye aguma ari bien armé tugume turi bien armé spirituel aho niho dushobora gutsinda Satani mwabiri ingofero y'agakiza n'ikote yambwiye yera niryo jambo ry'Imana 18 musengere muri mpwemu ibihe byose gute musenge muvuga buhoro musenge mupfukamye musenge muririmba musenge muri ko muragenda muri train musenge muvuye muri ku kazi musenge muri mugire muryame musenge muryamye musenge mwisonzesheje musenge mu buryo bwose musengeranira musenge mu ndimi ivyo byose aho turi mu rugamba erega ndabatera inkuru antikristo bariko baritegura bose bariko baritegura abagiriki abamagira marketing ite none ni kuki twe tutokwitegura pana kuza turavuga ngo bigeza tugugumiza ngo karabaye antikristo araje bare bya 666 yaje ibiki byaje kuki tutokwitegura kandi twebwe Yesu Kristo yadusindanije kandi yaratwigishije
turwane tuje ku rugamba kandi twere aho bitworoheye. Yesu Kristo yaradutsindanishije ingwano yarayitsinze. Mugabo rero ifo yuko yadukora twakira ibigwanisha yaduhaye. Ico gituma dutegereza kugaba, dutegereza kumenya ubwenge. Musengere muri mbwe mu bihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga, bwo kwinginga. Yavuze ati ivyo mubibere maso. Yarasubiyemo aheje kuvuga ati ivyo mubibere maso. Mukobeje rwose. Mukobeje rwose. Kandi ati musengera abera bose. Musengeranire. Musengere pasiri bayo. Musengere bene data. Dusengeranire twebwe tumenyane. Dusengeranire twese. Kandi nanje munsengere. Dusengeranire. Kugira ngo duhabwe isiguro uko tuvuze kose. Menyekanishishiza amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza. Kuko ndi ndumwa yabwo. Ibohesheje umunyororo. Sigure ivyabwo shiza amanga. Kuko imbere kuvuga. Benshi abantu Kristo ubu ntibasengera abapasitori, ntibasengera abakozi b'Imana. Bagomba kuba abapasitori bari bo babasengera gusa. Basengere. Namwe bo babasengere dusengeranire. Nta mu specialiste wo gusenga dusengeranire. Dufatane amaboko. Uko niko bimeze. Uko rero iyi niyo niko kugwa niyo nibwo rugamba. Rero ni kuvuga ni amasengesho individuel. Iki ni umusoda nabwiye umusoda umwe ari spirituel. Aha rero tugende rero d'une façon générale. Hano navuze umusoda umwe. Ubu rero tugende kuri d'une façon générale muri bose. Aha twavuze umwe comportement y'umusirikare mu Gikristo w'umukristo inategeza kwigenza. Ubu rero turabe twese muntu wese ngene dutegeza kubigenza. Soma abi Filipi pastor igice ca 27 gushika 23. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Pawulo aremesha abi Filipi. Uranyumva pastor? Ego niko ndavuga nti Filipi igice ca 27 gushika 23. 27 gushika 30. Ariko kimwe gusa ingeso zanyu zimere nk'uko bisa. Muranyumva? Halo? Biza biracika. Biza biracika. Okay. Ariko kimwe gusa ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo nje kubagendera canke ntaje numva ivyanyu ko muhagaze mushikamye mufise impwemu imwe muhuje umutima mu kugwanira ukwizera ubutumwa bwiza, ko mudakangwa n'abarwanizi ku kintu na kimwe. Ico kizobera abo ikimenyetso cyo guhona, ariko mwebwe icagakiza kandi kivuye ku Mana. Kuko ico mwagabiwe ku bwa Kristo atari ukumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe muri ya ntambara mwambonanye kandi iyo munyumvana ubu. Nageze kuri 30. Imana iguhezagire pastor. Uranyumva? Ego me. Uranyumva? Cyane. Uranyumva? Ego me. Urafise Bible mu Kidagi? Urafise Bible mu Kidagi? Ego. Ngire nsome mu Gifaransa ama ucisema mu Kidagi kuko ngire nsome mu Gifaransa uravyumva? Ego. Nababwiye yuko turiko turiga ngene tuja mu rugamba. Aha nababwiye umusoda umwungu naho turiko tuvuga mwese. Urero turubwiye ko tuvuga yuko umusoda ategerezwa kuba discipline
kandi abasada bagategereza kugira urukundo kuba bamwe. Mu gifaransa muri Philippiens chapitre ya mbere umurongo wa 27 handitse ngo seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ, ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent. Je pourrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble dans le même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ça sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu, car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant à lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Imana ibahezagire. Amen. Mu Kidagi naho Yego. naharonse havuga ngo wandet nur würdig des Evangeliums Christi, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahren, dass ihr in einem Geist steht und anmutig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lässt von Widersacher, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber die Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch derselbe Kampf, den ich an mir gesehen habt und nun von mir hört. Nsigure icyo bivuze mu Kirundi. Mu majambo mu Kirundi bavuga ngo sa numvise aya majambo mbere kumwe kigaragara asobanutse kurusha mbere n'ingana babanje kubihingura mu ndimi zindi ngo ni mugende nk'abakwiriye ivanjiri cyangwa ubutumwa bwa Kristo kugira ngo niba nza canke ntari ngaho numve muri mwebwe hari mwemu muhagaze mu mpemu imwe kandi mugwana kumwe mu kubera ukwizera kwa evanjiri kandi ubutumwa ntihagire ikintu na kimwe kibakanga kivuye kuri wa mugwanyi kuko ico nico kimenyetso cy'abahona ariko mwebwe ni amahirwe mu Mana kuko mwebwe mwaronse icyo mwahawe ntimwahawe kwizera gusa Imana ariko mwahawe no kubabazwa kubwayo. Rero ni muze dusangire urugamba mwabonye ndiko ndagwana canke mwumvise ngwana niko nabisigura. Imana iguhezagire cyane. Umurongo wa 27 seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne éducation, ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je voudrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble, que vous combattez
ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Abapasiteri urabona turi kure na kure. Abapasiteri banyu baje kubaraba bataze kubaraba mugume mugakiza. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle, ainsi que j'aille vous voir, ou que je reste absent. Je pourrais apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit. Tugume turi kumwe tuzobonana Imana ibishatse. Umwanya tutarabonana mugume mugakiza kandi turi bamwe duhuje umutima. Ni ukuvuga iki? Aha ni discipline mu gisoda ca Kristo. Tube discipline. Ngo ne vous laissez umurongo wa 28 ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ça sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Ntimuze mukangwe na antikristo n'ivyo byose bimeze gute ibiki n'ibiki. Abo n'abahona ntibize bibakange mugume mushikamye mushize amanga. Naho kuba ari ugupfa naho kuba ari ukubabara nta ngorane. Umurongo wa 29 ati car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ non seulement en croyant à lui mais encore en souffrant pour lui. Naho kuba ari ukubabara tubabazwe ku izina rya Kristo tuzoronka imihigo, tuzoronka ibitsibo bidasanzwe. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Aha kari inyuma karahinda, hanyuma bizogorana tumenye ko hariho mwene data ngaho yigeze kumbwira ati ni ukuvuga baragombye kunyica umunsi umwe naramubwiye azodushingira intahe, ati bambwira ngo kubera ndi umukristo nari kumva muri Serbie, ati ibyo byose ni ukuvuga turi mu rugamba nuko bazokwanka uzokora muri entreprise usanga yarimwe abayisilamu bakwanke bakujyanira inzara ugume mu gakiza usenge matin midi et soir hanyuma ibitangaza bikoreke. Imana yacu izodukora ibitangaza tumenye ko turi ku rugamba dukizwe gose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi ya nyuma abakizwa cyane bazobandanya bakizwa cyane, abagabitanya bazobandanya bagabitanya. Nimukangwe n'abajya bagenda gusa n'abasambana n'abagira divorce n'abagira iki. Oya, niko vyanditswe mu minsi ya nyuma niko bimeze. Abakizwa cyane bazobandanya bakizwa cyane, abagororoka bazobandanya bagororoka. Hanyuma muri ico gihe hanyuma abagabitanya babandanya bagabitanya. Muri ico gihe Yesu anawaze atwara biwe. Amaze gutwara biwe abazosigara bazosigara barabona akaga, hazosigara hari urudubi. Ico gituma rero no munsi rero nabigishije ingene umuntu wese ategerezwa kuba discipline, ategerezwa kwifata ari umusoda wa Kristo, n'ingene bose bategerezwa kuba hamwe kandi tukaba hamwe tugakundana tugafashanya tugatabazanya tugafashanya muri byose. Hanyuma tumusoda mwiza discipline baba bamwe baba uni bagasikira urugamba rumwe, tugabipangira hamwe dukore gute, dusengeranire gute, tugende gute. Hanyuma hazogira n'igihe tugira chaîne de prière, Imana izobiturongora muhimu yera. Dusenge. Mana data wa twese uri mw'ijuru, urakoze, uri Imana ishobora byose, uri Imana izi byose, ntaco udakora kugira ngo utwigishe, ntaco udakora kugira ngo utwigishe kugira tuzoje mw'ijuru kwibanira nawe mirere na mirere. Ntaco udakora kugira ngo utwigishe ngene tuzana iminyago myinshi tuyikura kwa Satani tuyizana iwawe. Ico gituma tugushimiye tugukomeye amashuro gahezagirwa. Mana nzima, aha hariho abafise imitwaro myinshi, hariho abifuza gukizwa, hariho abifuza kubohoka, hariho abifuza Mana nzima gukira ingwara. Abo bose Mana nzima ucubakiza mu kanya gatoyi kandi urabishobora. Urakoze, uragahezagirwa, byose bigende neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abo baba bafise ingwara botubwira tukabasengera. Hari abo baba bagwaye
bamuvuze wa mukozi w'Imana Minta umwe ava muri Birmani ko agwaye, yego yitwa nde? yitwa Minta. Minita. Minita Min ni Okay. rimwe irindi ngira ngo ni ta, ni amazina yo muri Birmani nyene. Okay. Sinzi ko hari uwundi. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Amen, amen. Amajeri nishimye kuvuga umutwaro hamwe ne data tuhora dusengana ngaha mugabo no musi niyaje n'umuntu yitwa Jane burya yagize ikibazo ari ukuntu yaraburanye birya vy'amanuze vya dibre hanyuma aburanye aragenda araburana hama ngo baca bamurungikira inyishu hama iyo nyishu ntiyigeze imushikira hama mu nyuma yagiye azaho navuga yuko bacamushira no mu bihano bamubwiye yuko ibihano banamushizemwo n'aya mahera y'imfashanyo baduha barayamwatse ngo bamusigaje uduhera dukeya ashobora kugura indya twafungura gusa urumva rero ari muri izo sekusi no kumusengera ico kibazo n'ikiba coroshe kugira ngo Imana izomucire inzira urumva bamaze kumushira mu bihano ni ikintu kitaba coroshe. Yesu nabahezagire. Amen, amen. Amen. Pastor Irere uca usengera Minita wo muri Birmani, usengere na Jane, usengere n'umwana wacu Munezero Ariera Bera azogira mariage umwana wacu 21 y'ukuno kwezi. Imana iguhezagire. Sinzi ko hari uwundi yo afise umutwaro canke ikindi. Hari mucurangiza Pastor. Okay. Mana uhoraho Mana n'icubahiro, turagushimiye kuri iri teka uduteye ukatwigisha ukatubwira amajambo. Hari ijambo rikuru twumvise ni ya sango watwemerera kuko tubwira ingene twokwigenza kugira ngo tuzorushikemwo. Urakoze nyaguhora ku ngoma ko umukozi wawe dusabye ngo umuhezagire kandi uhezagire n'umwe wese. Umwe wese yavyumvise Mana ngo ntihagire imucika. Egome none rero tuje imbere yawe kandi kuri bwa buryo nyene watubwira ngo ico babiri bazokumvikana ko gusabira kw'isi ngo uzogitanga. Tuje rero tukwereka mwene data Minta umukozi w'Imana ari kumwe natwe in Gladbach arwaye kugira ngo Mana ukuboko kwawe kumushikire ntikubaye kugufi ngo kunanirwe no kumutabara. Turamutakambiye rero umugendere umushike ko mukoreko Mana yo mwijuru umutabara asubira agende data buja asubira agende yiyumve neza. Twarakubonye Mana ingene ukora ibitangaza si ivyo dukeka. Turakwinginze rero ngo Mana uduhe akandi karyo ko kumva intahe yawe Mana, turabigusabye tukwizeye ngo umugirire neza muri ivyo vy'amagara, umugirire neza no mu bimugenza aho mu gihugu kugira ngo abohoke ashobore gutanga ubutumwa, ashobore kuja mu murimo wamuhamagariyemwo hano mu Budagi no mu Burayi. Egome twongeye kuza kandi tukwereka mwene data Jane Sega w'amahanga. Aha ni igihugu c'ihanga ariko n'igihugu kirimwo Imana itabariramwo abayambaje bose. Turamuzanye imbere yawe Mana nka mushiki wacu umuvukanyi wacu Mana ngo umugirire neza umutabare. Abisi baramuciriye imanza baramuciriye ibihano Mana uramucira izindi nzira umugirire neza ntagwabire ntasonze ntaruhe Mana yo mwijuru kandi umucira inzira muri iyi nzira iriko iragorana arimwo. Wewe uri Imana kandi ni wowe usubiramwo ugahindura ibintu. Turakwinginze rero ngo Jane umugirire neza umuhezagire kandi kuri uwo muhezagiro Mana n'uyu mwene data mutabarije nawe umwibuke wimuharuka nkugororoka. Uzobukoze nyaguhora ku ngoma Mana. Turaje imbere yawe tukwereka kandi uyu mwana wacu Ariera Bera ngo umugirire neza. Afise urubanza tariki 21 z'ukwezi kw'indwi
ego azokubaka ugwiwe. Ukubaka urugo ni ikintu washinze kandi uhagazeko. None rero turakwinginze Mana ngo umugirire neza, naho abavyeyi batari hafi, wewe niwe muvyeyi mukuru, ngo mube hafi, n'abari hafi Mana n'ibikoresho Mana, umugwirize ibikoresho n'ibikenewe, na cane cane ubarinde ibitero vya wa mugwanizi. Uyo munsi Mana uzoba umunsi w'intahe, kuko hari ikintu wakoze kikagaragarira n'abatari bakuzi, kuri Imana nyamana, Imana y'ukuri. Tuzonezerwa kumva Mana igishinga naye ko wamugwaniye, ko wamuramiye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aba ndabisavye nizeye Mana. Sabiye n'aba bene data bose bari ngaha, hariho abafise n'imitwaro yindi batashikirije ngaha, bakiyumvira bati mbega norinda gushikiriza ibi. Wewe urayimenya iri kure, kuko twitegereza kure, ukatubona, ukatumenya, ukaturamira. Ubagirire neza, ubatabare, ubabe hafi Mana. Ku munsi wa Mungu canke ejo ku munsi wa mbere nitwahura kuri ya masengesho yo ku mugoroba, baze bafise intahe. Nonge kugushira n'imbere yawe uru rugendo, kuko turacari mu nzira Mana, ngo ubane natwe mu nzira zose uza kugendamo. Uhezagire kandi n'abari Buruseli nabo Mana yo mw'ijuru, eka abo bose biyunguruje. Twumvise ko hari ba Vianney bagiye mu kindi gisagara, eka bari kwiyunguruza bose ku buryo ubu canke ubundi, bose ngo bagirire neza, ubahe intahe yawe kugaragara Mana yo mw'ijuru, bakubone noneho ukundi. Ndabigusabye ndakwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo savye nizeye, amen. 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 Murakoze rero, Yesu abahezagire. Nanezewe no kubabona ego y'abapasiteri Gervais, Alain, Justin na ekipe y'Imönchen hamwe na Perez na Mireye na wa musore n'abandi muri kumwe ngaho. Turakweretse n'abandi batabonetse. Fabrice wakoze kuhaboneka mwe na Diamant, hanyuma na Laura na Alfred, Mama Veronique, Yvette, Divine, Zido, Alexis, n'uyu ari wundi mbona aje wa iPhone. Nawe uhezagirwe, Yesu abagiriye neza. Reka dusabe Imönchen rero baduhereze na ka karirimbo Imana yacu ni nziza. Ego murakoze. Imana yacu ni nziza, ni inshuti itazigera ihinduka, urukundo rwayo ni rwinshi kandi akagero ruriho. Ni wewe nambona iherezo, mwemu wawe akizigame Yesu Kristo, turagushimira yose Mana, tukwizigiye kw'ibizoba. Amen, amen. Nuko mugire umunsi mwiza w'Imana. Ego wa twese murakoze cyane. Twese murakoze cyane. Amen, amen. Abo twashize mu ba administrateur muze murashiramo n'abandi, ko narabonye abaza mbere nkabona n'abarinze kubanza gukora inomero mu Burundi. Si bibi, ariko namwe abo muri kumwe nabo mubashiremo. Yesu abahezagire. Amen.